turararana ico genda vyibuka naraye muri chambre yiwe sinzi bon hamwe ivyo bintu byarakozwe kubera ko yarakunda kubinsaba ariko tworyamana ariko nanje niyumviye ko tuvukana mama umwe papa umwe narumva yuko bimbereye ikibazo bimbangamiye nkamwankira ariko ico gihe rero namaze kunywa sinaronse kandi nguvu zo gushobora kumwankira nasanze twabikoze mu gatondo nisanze byabaye bon bimaze kuba si byarangoye kuvuga amaze kubimenya ko fisinda yo tuvukana Hello everybody, hello everyone, everywhere you are. Another day, another chance, another blessing, another beautiful day. People then call me Kodi Mr. Brock, talking from into the Bajiran. Yes, ndabaye ikaze mu kiganiro cyacu arico rwanyu kuri ahanyene kuri Akamu TV. Bizwa na Kodi. Yes, nko bisanzwe ntangura nshimira abantu atako batagira kugira batwereke urukundo badukurikirana ntaco tubaha kabisa muri abantu bacu turabakunda sana. Yes, Kodi umwe yamabazanira ibintu byiza ibintu bitesa ibintu biryosana nkuko bisanzwe murabizi guys n'umusore bitemo neza unazanye mwigeme yamba atari umama turaza kubimenya mwiza cyane vuze mwiza wumve mwiza reka ndamuyi kaze deja abanza baramutse sindabicisha inyota mwumve nakajwi kiwe by the way karibu sister murakoze ndabaramukije abakunzi ba Akamu TV bon ku mazina nitwagira neza Christabella bakukanga kabisa ko nyene mwifuza kumenya sinira umwigeme mama ndafise umwana Christabella akazina keza thank you kabisa ndashaka kumenya eske Christabella n'umwana agira kangahe mu bana bangahe ama Christabella nifura mu muryango n'umwana donc yakuze akubagana gose yishima ashupa avuga amajambo menshi ndavyibuka ku ishure muri 4e primaire banyita kanyugunyugu niyo yari sirno yanje amami imisite naho yari ndomoka kafundi kubera ko narageze sana narakubagana bon ibintu nk'ivyo entre twambaye neza thank you n'abantu bangana gute bakubwiye ko wambaye neza usana neza avayo kushika hano muri Akamu TV abashoboka babimbwiye hajya ngo umuntu mubwiye kabereye ngo aca guhicana cyane ryanje ndarikeneye naco nyandika ahantu naza kurinyishuza nina ndaryandika okay reka ndaryandika ndashaka kumenya ubu ivyaranze ubuto bwa Christabella kuva kiri muto kuko hari abantu benshi adolescence yayo bafatira mu gukunda abahungu abandi mu kuririmba abandi mu gusenga abandi mu gutukana eske Christabella vyaremeze gute hama Christabella namwe ushaka kunyinjirira donc adolescence yayo anje novuga ko ari gukubagana gusa sinaguma hamwe yani sishikiki wari kanyukunyuku kabisa nuko Christabella right now akora iki nakaye kazi ka misi yose akora kazi ka misi yose navuga ko ari umusineastre abasineastre ngo ni babi cyane kwe abasineastre ngo murahurana bikomeye ariko navyonzi barabimbwiye nuko ubusineastre nta kindi kintu ukora apaka yo busineastre sinema inari pa fresh pole ija kwa sana kabisa nuko twibandaniriza ibyacu tumvise ko Christabella ari umumama donc umumama atari mu rugo atubatse muri make niko bivuga Niko biri. Imyaka ofisi ubu ufise imyaka ingahe? J'ai 20. Ufise 20 ariko ufise umwana ngana gute? Umwana ariko aja mu madeza kabisa.
kuvyara ku myaka 18 hano mu gihugu c'iwacu ni imyaka mike cyane twashaka kumenya cyatumye uvyara kare navuga yuko kuvyara kwanje vyabaye nk'itsanganya kuko sindabizi ivyo bintu no muri Bibiliya ntibiriyo ni ibintu bibi cyane birimwe n'umuvumo hamukuru vyagenze tudatevye kugira navuga yuko navyaranye na musaza wanje hama musaza wanje yari umuntu mu bantu nakunda gose donc twakuze dukundana kuva tukiri abana twarafyina twaragendana kenshi imikino yose wasanga tuko tukinana na musaza wanje n'umuntu nubwo namara umwanya munini ntariko ndamubona numva umenga ndijene no kumenga ari ikintu nabuze bivanye n'ukuntu abavyeyi batwigishije yuko twokundana twobana hafi bon ariko twebwe ubwo buryo abavyeyi babitubwiramwo suko twabikozemwo twasanze twakoresheje sinzi navuga yuko ari satani nubwo bavuga yuko satani akunda kugendera abantu naje no kuri mu mbore mvuga yuko ari satani kuko ivyo bintu donc ni nk'umuvumo hamukuntu vyagenze co gihe musaza wanje yarafise ikirori yari nkasho bon arambwira yuko twojana naje ndambwira ati nitwogenda nakuntu twogenda mijoro wene agiye kuryamayo basi muri ivyo birori naco vyatwara kwako n'umuhungu ariko urumva tujanye abavyeyi ntibabikunda kenshi yarakunda yuko tujana iki ku murango birumvikana ariko mijoro ntivyari gukunda abavyeyi bacu nabo ari gihe bafatirwa n'akazi ko mijoro ndambwira ati rindira nibakora mijoro niho tuzogenda turarindira cukiro cyo cabaye vendredi ndavyibuka bon turagenda tugiye turavayo twaranyoye ibintu by'amadroge namwe murabizi niho twaciye dutashe muhira donc je hari ukuntu nkwe inzoga mera ukundi kuntu mvuga amajambo menshi donc sinshobora kandi gukontrola ubwenge bw'iwanje hariho byinshi mvuga jeje nyene ntamenya yuko nabivuze hariho n'ibindi byinshi nkora ntamenya yuko nabikoze hama turararana ico genda vyibuka naraye muri chambre yiwe sinzi bon hama ivyo bintu vyarakozwe kubera ko yarakunda kubinsaba yuko tworyamana ariko nanje niyumviye ko tuvukana mama umwe papa umwe narumva yuko bimbereye ikibazo bimbangamiye nkamwankira ariko ico gihe rero namaze kunywa sinaronse kandi nguvu zo gushobora kumwankira nasanze twabikoze mu gatondo nisanze vyabaye bon bimaze kuba si vyarangoye kuvuga amaze kubimenya ko fisinda yo tuvukana narayikomeje kubigira ibanga inda bayimenye igeze mu mezi 3 n'abavyeyi razi abantu bakuze abavyeyi ko bazi kuraba ibintu barandavye nyene baramenye ko fisinda barampimisha naguma ndabihakana ko navuga ati nibamenye ko fisinda bakaca bamenya yuko inda ari ya musaza wanje narumva ko ivyo bintu nashobora kubisiporta narabishije donc umuvyeyi abagiye kubimenya ariko banyipimishirije bonyene banjanye kwa muganga biramenyekana bimaze kumenyekana barambaza se uyo mwana narakubiswe mpakwa gupfa barankubise bagumambaza se umwana mugabo ndagerageza kubihisha ndabihisha barandeka ko abavyeyi barankunda ntibari gushobora kubona ngo nangare mwibarabara barandeka turabana mugabo bagumambaza se umwana haguma ndabwiye ati rindira nzomubereka nkaguma mbesha ibintu byinshi ati rindira iwabo bariko barategura gushika bazoshike ibintu byinshi bon niho igeze mu mezi 8 barambwiye ati umwana ntashobora kuvuka se umwana ataramenyekana barankarira nyene gose ndumva ko bibaye ikibazo hama naravugishije ukuri nyene ndabivuga byari ibintu umuryango wose kwanzi ico gihe bari bakoranije umuryango wose umuryango wabibabona papa nawe n'uwabibabona mama bose baraza bariko barambaza naravugishije ukuri byari ibintu bibabaje cari kiriyo bararize haraba induru ariko nta kundi ko byari byabaye donc baratuvuma biraba ibintu birebire musaza wanje ico gihe bimaze kuba mbere iyo nama yakoze adahari twaca ndambwira araba uwo mucyo genda hano kuri
Mm. ko ntibaguma bakubona ko papa yavuze ati akamumenya muri iyo nama ijambo niwe yatangiye kurivuga avuga ati akamenya uwo muhungu yuko aza kumufungisha iki ndavuga ati bijye byose navuze byuko azuza kuyerekana nububeshi ntazuza kuyerekana umusaza wanje caragenda iyo onya Roma akagenda ahantu kure naje ntibari gushobora kubona gusa papa yaguma arondeza umusaza wanje ngo amujane mugasha amujane amufunge ntama ndicara ngaho ubuzima buramera nabi gose barandeka ndavyara maze kuvyara niho bace bambwira ati ngende tubane n'umukuru wanje yanteye inda ubu nakuze namaze kuba umugore sinkiri umwana bon ndagenda hama ubu tuvugana ndavuga ko tubana na musaza wanje entreta aba bakimenya yuko uravuze ko habaye amanama muri famille kugira bamenye umuhungu yaguteye inda donc bakimenya ko ari musaza wawe yaguteye inda babyakiriye gute cyari bimeze gute hama vyari ibintu bibabaje cane cyari kiriyo yari induru bantuka iki ibintu byinshi bon byari ibintu bimeze nabi cane abavyeyi bagufata gute umaze gufata ni ya mukuru wanje ndashaka kumenya akayagisho bagize hama nivyo abavyeyi barankunda baradukunda umugabo ico gihe bamaze kubimenya ko natwaye inda en plus dosa ari amusaza wanje byabaye ibintu bibi gose barahana itegeko umukozi ati ntangaburire iyo nda narayigiriwemwo nayironkeyemwo amagorwa menshi cane muhira baranyiminja umukozi akaja kurya muri restaurant jewe kugira ngo basibanyirize inzara nkome bantese nico gihano babonye yuko bompa naragowe ndamera nabi nta n'ikintu na kimwe basubiye kungurira yaba amavuta yabiki donc narabayeho nabi cyane nabonye yuko ubuzima buharageze igihe babona ko bwanze aho uracafise inda musaza wawe mbega aho mwaravuga niyo yarari byarimeze gucamwe yari buryo mwabona namwo mu buryo bw'ibanga ntama ntitwasubiye kubonana ariko ntiyantaye twaravugana by phone yaraca ku nimero y'umukozi twaravugana tukayaga nyene nkayimubwira namba arizo 2000 namba ico gihumbi yarandungikira kabisa wewe wumva ubuzima ko bwari bumeze gute iyo yarari nari ryaravuye muhera kubera ibisanga kandi wumva mwese mwari mukira abanyeshuri ahamiyo yarari nawe nyene ubuzima ntibwari bumeze neza uko yarambwira yuko yakubititse abamwe barabaraja ibintu nk'ivyo akaguma ambwira yagowe nanje nkambwira yo ngowe muhira nuko urafise inda uravyara mu gihe cyo kuvyara byari bimeze gute ndavuga kuri kote ya famille yose ko babifashe ko kenshi iyo umwana abonetse muri famille abe yavutse mu buryo butemewe abari iteka byari bimeze gute ku ruhande rw'iwanyu hama vyari ibintu bimeze nabi cane navuga vyari nta n'ikintu abavyeyi bigeze bamfasha usivye yuko banguriye impuzu z'Ikenya n'Ikigoma nta bintu vyatari ngo bijye kumwana avuka mu muryango bamuha ibintu vyinshi bamugurira amapampers bagira iki je rumva ivyonya ntavyo bakoze kubera ko umva umwana yaje batamunezererewe kandi en plus ni n'umuvumo twakoze amahano ibintu bitemewe muri Bibiliya bitemewe no mu mategeko bitemewe no mu gihugu cacu bitemewe no mu muryango nuko kenshi mu mafamiye y'umwana avutse haraba iminsi mikuru yo guhekereza umwana kumuca akarya kazogi n'ibindi byinshi ko donc sindabizi neza gusa iyo minsi mikuru iraba we byari bimeze gute ku ruhande rw'iwawe n'umwana wawe ndasavye mu mbabarire ko ibintu vyabaye no kubwira yuko uwo mwana nta kintu na kimwe kigeze kiba cy'umunezero ko umwana yabonetse mu muryango byose donc nivyo bakora babikora bikurayo kabisa nuko umwana aravutse aragiye kwisi umuvyeyi yavyaye abakeneye afise amabezo menshi abakeneye gufashwa cyane donc niyo akivyara ari ivyo bitwa mu kiriri ico gihe nta kintu ngo bakora bafise umuntu amuba hafi donc abavyeyi baba barabirenze ko barakupa gufasha aho
mamukiriri narasonzeye naratesekeye ndabwiye abavyeyi nta rukundo je nta rukundo nasubiye kandi kubona mu bavyeyi no kugira n'ivyo bakora byose babikora bikurayo narasonzeye naronke amagorwa naragize iki kurya ngo mama wawe ngo akumesera wavyaye ngo agira iki narandara kuko nta n'umugenzi wanje n'umwe yararekuriwe kuza muhira ngo ariko araza kuraba ivyamfasha kugira iki ngo nzanire ivyo nzaniye ivyonya ntivyigeze bihaba donc entreta barakunda kuvuga yuko kenshi y'umwana uvyaranye n'umuntu wo muri famille proche cyane ndavuga w'umuvukana canke umwana wa mushikawe bavuga ko ari bizira kenshi nk'abishwa ibiki n'ibiki bakunda kwibaruka umwana adafise ibice by'umubiri bikwiye cyangwa ugasanga ntakwije mu mutwe bivanye n'ukuntu kenshi amaraso tuba dufise amaraso ashaka kumenya umwana mwibarutse yarameze gute amatwe twibarutse umwana ameze neza cyane byabaye nk'igitangaza twabyaye umwana akomeye atari umuperimatire akwije ibiro akwije byose nuko turamenye dushaka kumenya nyuma y'ibyo byose birabaye amagorwa sasoringa bikomeye kugera ino saha ubuzima bwifashe gute ubuzima ukuntu bumeze ego turabana na se umwana ari wa musaza wanje ariko nubwo tubana bon twarabonye ko twakoze amakosa ubuzima tubayemwo ni nk'ubwa mbere ni bwa mushiki na musaza ba vrai bisigura yuko dans umusheri nta nzitizi n'imwe ihari yo kwemera gusiporta amakosa nakoze akantwara ndafise uburenganzira nawe nyene nuko niwo mufuhira sinamufuhira nuko uravyaranye na musaza wawe umwana washize ngaho abahungu ntibagutinya abahungu baramugendana avayo kutaravyana nariryohe n'umukobwa mwiza ushobora gusanga waronderwa na benshi babahungu bakurondera byavuye bigenda gute ubonaho abakurondera baza bafise umutima wo gukunda canke baza komederanjema nk'umuntu nyene yavumwe utayibanga ivyo bintu biranteye ikibazo kinini cyane birambangamiye kubera ko arashobora kuza umuhungu mwiza w'umuhandsome akaza kundondera tukavugana tugakundana mbwa ntandwi tumarana kubera ko haca yumva amajambo hirya no hino ati ujya ahanye yaravumwe iki ngusanga benshi bakavuga ati ngusanga ko ari bya bindi by'imizimu y'abasokuru n'abasokuruza ngo byo byarankurikiranye ngo nta mukobwa muzima ngo ushobora gukora ibintu nk'ibyo usanga umuhungu arampevye yaciye yumva ubwoba aciye ampeba kenshi urumva imbere ikibazo n'ubu unyakira cari ikibazo gikomeye cyane tumungu wese aje mukundana kumva ivyo bintu ahita guheba cyangwa n'ubabwiza ukuri nubwo jengera kumubwiza ukuri yamaze kubyumva kuko nawe urumva umuhungu aje kurondera no munsi ntuce umubwira secret yawe y'ubuzima bwawe uwo munsi nyene urarindira kwanza ukavuga ati ibinya nitwamara kwiyumva namwo nzobimubwira gusa tu fend of nzobimubwira mugabo uzogera kubimubwira yamaze kubyumva mu bandi bantu bamaze kubimubwira nuko ja kumenya experience wakuye mu kuvyana na musaza wawe umuntu wo muri famille kuja amaraso ni iyihe experience wakuye nta experience nimwe nakuye kubera ko donc nta terambere na rimwe ririmo ahubwo no gutsibanga nta experience kare nimwe ahubwo byasubije cyane ubuzima bwanje nyuma uricuza cyangwa hashitse ibyoshitse oya ndicuza kandi cyane yaba basibiye byose ubira inyuma Imana igasubira igahindura ibihe ndumva yuko aya makosa nasubira kandi kuyajama uriyumva neza yuko aya makosa utoyajama donc byamushikiye ni byinshi mwavyumvise ndashaka tubwirire akajambo kamwe abakobwa cyane bagenzi biwabo usanga bagiye mu nkundo n'abantu bo mu family wabo ugasanga byateje ikibazo ndetse
ibintu vyamaze gukomera. Amajambo numva nobabwira guys ndabasavye mwirinde kumenyerana gose. Donc n'abakuze abo muvukana muva mu ndimwe umuhungu ari we wese kuko n'umuhungu ari we wese ndaze mubikoze mu gihe atari ico yuko vyo gutusha nubwo bitobabaza cyane nuko byoba byabaye kuri musaza wa mugana byo nyene biba bibabaje. Wirinde imimenyerano ya gose donc ugare nk'umukobwa wihagarareko ivyo onya navyo nyene birafasha kubera ko donc umwanya umarana nawo n'ikintu ucucika imwe naco je kubera ko nahaye umwanya umukuru wanje nkagumana nawe kijya kintu imwemu yo kumukunda canke gukora ivyo bintu yacinye affecta usanga twaguye muri ico cyaha. Basha ndabasavye ndabakunda sinshaka yuko ivyabashikiye ko ibyanshikiye ko namwe byo bashikira kuko ni ibintu bibabaje cyane nigikomere sinzofa ndavyibagiye kandi n'umwana wanje azokura ameze nabi kumva yuko avukana se wiwe ari musaza wa nyina wiwe kumva n'ibintu bibi gose. Basha ndabasavye n'ukuri ndabasavye nze mwirinde ico cyago ni n'umuvumo ku Mana nk'ubu namasenga naryo sengesho ryanje rya misi yose ndumva yuko imbere yuko nobwira Imana ikintu nobanza konza kwisaba imbabazi ati Imana mbabarira narakoze ikosa naravyaranye na musaza wanje n'umuvumo sinzi rero ico shobora kunkura ko umuvumo n'ubu ndacaca yumvira abapasteri abashehe abakozi b'Imana abapadiri bashamuze muribuka mugisabisha musabira imbabazi ndabaye ko Imana yoshobora kutubabarira kadukura ko muvumo namba hariyo n'ikintu nokora kugira ngo muvumo mveko mumfashe kuko kuva bamaze gukorera ico cyaha donc sindatera imbere. Je nari umuntu akunda kuronka amafaranga gose nari umuntu nambara neza nari umuntu naronka ibintu byose kandi umuhungu ankunze nubwo namubesha yarama amahera naramurira amafaranga cyane ariko rero kuva ivyo bintu bibaye ngira ngo n'umuvumo je pense nta mahera nkironka ubunya kugira ngo nkena 5000 yonyene na mahera make ariko ni kibazo gikomeye cyane. Mwavyumvise ivyamushikiye birababaje cyane kumbure nawe birashobora gushikira cyangwa mugenzi wawe ico genera ko kanya kugira mukure mu nyigisho muri bu sister atubwiye nuko turashaka kumenya uko twabikubajije gusa niba bitubwiye neza ubuzima bwawe uko bwifasha ubu haba muri kote yo kuri famille wanyu naba ya famille yose iri proche kontu bagufata right now inyuma y'ivyo byose byabaye hamuko bamfata nivyo ikigongo naragisavye ariko nyene murazi cyaha camana ingaruka everyday ingaruka nyene nizi nyene ndiko ndabona ingaruka nyene baraca je nari umuntu muri famille bankunda cyane aho ngiye hose donc banshobokera ndavuge gushoboka barankunda bakanyitwararika bakanekera ushaka iki Krista ibiki tugukorera ibiki bamfinisha gose ariko ubunya byaragabanutse aho ngenda hose nta numwe akimfinisha nkuko bahora babikora ntaragwa muri ico caha. Ubu vyarahindutse aho tubwiye kuri kote y'amafamiye mu rugo muhiri wanyu ko vyari bimeze uko bimeze ubu mu rugo kwa papa kwa mama ndetse ko no kubandi muvukana hama kosa ryama rikosa kuko ubunya ndiyaranja nkinengesera sinkora ikosa na rimwe kuko nkoze ikosa na rimwe donc bimvurira akaboze bimvurira igikomere bica wumva ngo we wakivumewe urumva iryo jambo basharira babaje n'abavyeyi banje namba muza kuvyumva ndabasavye iryo jambo rirambabaza cane ntimuze murabimbwira nivyo nakoze ikosa kandi nasavye ikigongo mugabo ntimuze murabinyibutsa nuko wo guha amahirwe ugasubira ku ishuri kumva waheje ishuri ukibaruka wovyemeye canke woguma muhira ufata namaze kumenyera ubuzima bw'umuntu abagenda akunda ishure cyane bon naravuga yuko nshaka kuzoba umupilote urumva indoto zanje zose zarapfuye bivanye n'ico caha naguyemo
ku buryo ndonsa amahirwe nkasubira ku ishure no kwiga n'umutima umwe no kwiga nkashika ku ndoto zanje. Kabisa Krista, ibintu atubwiye ni byinshi cyane. Donc wowe wumvirije ikiganiro kuva mu ntango kugera kuziheza urafise mu ivyo watahuwe. Imbere ko turangiza ikiganiro donc arashobora kuba afise ikintu kimwe cyangwa bibiri tutavuganyeko ico gihe nako kanya kugira kibabwire hama dusiga inzira amavuta. Mama ni vyinshi vyo kubabwira sinobiheza. Umwanya nuko tujanye. Ciao ciao. No wasezera. Ibindi ni hanyuma. Krista, reka tugushimiye cyane kwita umwanyaje duhaye. Twizere yuko no hanyuma tugiye kurondera musaza wawe kugira tumve nawe ko yogira ico bivuze ko vuba cyane turamubazanira kabisa. Nuko urabizi turabakunda, make subscribe, commenter, sangiza ibikorwa byacu abandi nta bindi tugusaba. Yes, kuri mikro ya mbere yarigiye ko di Mr Black ndanabifuriza kurangiza umwaka neza kazi umwaka usikaje iminsi 40. Yes, ibintu byo gushimana ni ibintu byo gukenguruka. Ndagusaba wowe gikomeye, ndagusaba wowe gihemo umwuka utari kuragura. Shima Imana turangize igihe neza, dutangure 2025 turonkemwo vya bintu byose twifuza, vya bintu byose twabura muri no mwaka tubironke mu mwaka utangura kumbure igihe kiracahari. Nubwo bavuga ati le temps perdu ne revient jamais, gusa umusaza cerewe ayiri akwiruka. Ciao ciao, yariko di Mr Black ndi kumwe na Krista. Nishimwe igira neza Krista, turabakunda cyane. I love you so much.